ahejeje kudushikiriza mvunivano yatumye haba iminyanyuro y'iri tegeko. Muri make ikibazo mfise kijanye n'ukuntu ingingo abenegihugu cane cane b'abakozi ba leta yazanye umwizero no kwiruhutsa kuri bamwe. Hari n'abamaze imisi 3 bongeyeko mbere yuko bahwera. Mugabo turavye tukabona kumenga iyi ngingo ntirikirashigwa mu ngiro nk'uko umukuru w'igihugu yabishikirije yabivumeye. Tukaba tuzi yuko burya ingingo ishikirijwe n'umukuru w'igihugu n'itegeko. Iyo ritagiye mu ngiro rero urumva yuko haba hari ikibazo ca politike gikomeye. Je rero nagira mbaze akigoro INSS yakoze kugira ngo irabe ko iyo ngingo yoshigwa mu ngiro. Dusanzwe tuzi yuko intererano y'umukozi kenshi nayo nyene iravyara umusaruro. Rero muri uwo musaruro ushobora gukombla le déficit y'ayo mahera INSS idashobora kuba yoronka ku kwezi kugira ngo iyo ngingo ishobore kuja mu ngiro. Nayo ubundi mu benegihugu baguma bategereje nayishigwa mu ngiro. Mwavuze yuko rizoba progressive ritibagiwe, mugabo ku mwenegihugu wewe aguma kuri rya jambo rya rindi umukuru w'igihugu yavumereye risa nk'itegeko, kandi niko bisanzwe bimeze. Nuko rero muri make nkaba ndabashimiye nyene iteka kuri ico kibazo shikirije, tukaba twifuza kumenyesha Tomo urakoze. Fuza bati mbega ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yiyumviririye abana biwe ineza, mbega nta kuntu tworaba yuko turavye aho tugeze n'amikoro leta ishobora kuronka, nta kuntu twosaba inzego zibijejwe kugira ngo iryo tegeko rihinyanyugwe gatoyi bishoboke ico ciyumviro c'umukuru w'igihugu kigende kiraja mu ngiro, uko ikigega kizogenda kirisununura. Murakoze nyene iteka murongoye inama nshingamateka n'abo mufashanije bubahwa icegera ca mbere icegera ca kabiri mu biro vy'inama nshingamateka kundonsa ijambo, banyakubahwa bashingamateka, namwe bakozi bo mu nama nshingamateka, eka mbere n'abamenyesha makuru n'umuntu ari ngaha wese
muri iki kibanza c'inama nshingamateka, mu nkundire nyeniteka banze kubaramutsa amahoro y'Imana. Nagira ngo kandi nongere nsubire gushima no gukenguruka ingene mwama mwitaho ibikorwa vya leta, na cane cane ko tuzi yuko ibikorwa musanzwe mujejwe biraba ibisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu, ariko mudahengeshanya gukoresha umwanya, mbere bigatuma muheba n'ivy'iwanyu kugira ngo mubanze mutunganirize igihugu. Ivyo rero ndabibashimiye ndabibakengurukiye. Mu nkundire rero narinze kuvuga menshi, ngaruke ku vyo mwavuze muti mbega iyi mpinyanyuro y'itegeko hari akarusho izanye. Akarusho izanye nuko twifuza ko iri tegeko mwebwe nyene mwatoye mu mwaka w'ibihumbi 2022 bishobora kuja mu ngiro. Bija mu ngiro kubera kuva nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu afashe ingingo yo kworohereza ubuzima, cane cane umugwi w'abakozi bakoreye leta bakukurutse, haciye hakurikira ibikorwa vyo gushiraho iri tegeko. Iri tegeko ryaje risaba yuko umuntu wese yakukurutse uhereye mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi 2020 azoronswa ico twitaga impamba y'izabukuru ingana n'umushahara wiwe wa nyuma yahora aronka. Rero umukuru w'igihugu iryo tegeko rimaze kujaho, amaze kurisinya, yaciye abwira abantu baja ku kivi kugira ngo barabe ingene yoshigwa mu ngiro. Abambere bagiye ku kivi vyari bisata bisanzwe bitunganiriza abo bagiye mu zabukuru, igisata ca INSS n'igisata ca ONP. Baravye ingene uburyo basanzwe bafise, na cane cane buva muri cotisation y'abamambre, basanga ku bwabo bonyene iyo ngingo ntibashobora kuyishira mu ngiro. Ariko nibutse gatoyi yuko muri iri tegeko naho nyene hariho icategekanijwe yuko leta izoshiraho ikigega kizoza kirasahiriza kugira ngo iryo tegeko rije mu ngiro. Rero ivyo bisata bimaze gutanga raporo, haciye hakurikira igikorwa cakozwe n'igisata ca leta aribwo bushikiranganji bujejwe ikigega ca leta, kugira ngo barabe yuko ivyo bisabwa ikigega ca leta bishobora kubikwiza. Twese ibihe twagiye turabona by'ubutunzi turabizi,
turazi ingingo zagiye zirafatwa, turazi ingene ibintu kubera intambara zagiye ziraba kuri iyi si vyagiye biraduga bizimba. Bije leta yahora ikoresha mu bikorwa vya misi yose uko bukeye uko bwije yagiye iriyongera. Aha tutibagiye yuko usanga hariho n'ibirarane biba vyarabaye bigatuma leta iguma iriha ivyo birarane. Hagize kuraba rero yuko boshira mu ngiro iyo ngingo, basanga ntivyokunda gushirwa mu ngiro ico gihe, kuko amafaranga vyasaba mu kigega ca leta ntiyashobora kuboneka turavye izo mpamvu. Ntibyahagarariye ngaho, ibikorwa n'ivyigwa vyabandanije bikorwa kugera yaho bipfuza bati mbega ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yiyumviririye abana biwe ineza, mbega nta kuntu tworaba yuko turavye aho tugeze n'amikoro leta ishobora kuronka, nta kuntu twosaba inzego zibijejwe kugira ngo iryo tegeko rihinyanyugwe gatoyi, bishoboke ico ciyumviro c'umukuru w'igihugu kigende kiraja mu ngiro, uko ikigega kizogenda kirisununura. Ico ciyumviro cashigikiwe n'abatari bake, mbere kugeza naho no mu manama yose nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yagiye aragirisha mu biganiro, ibibazo baza baramubaza bamubwira bati turazi ko igihugu cacu caciye mu bihe canke kiri mu bihe bitoroshe nk'ibindi bihugu kubera intambara ziriko ziraba kw'isi, ariko ko wavumereye nk'umuvyeyi vyoba vyiza yuko hogira igikorwa. Nkumbure nimba wari wiyumviriye guhaza umuntu umuhaye ikiro kimwe, ariko urabe ko atoba araronka amagarama 40 canke 50 kugira ngo azoshikire ico kiringo ciza co kuronka ico kiro wamutegekanirije. Ni muri iyo ntumbero rero leta yaciye ishiraho integuro yo guhinyanyura iryo tegeko kugira ngo abo bantu turavye igihe kihaciye bashobore gutunganirizwa. Akarusho rero nciye mu ncamake nuko iryo tegeko rimaze gushirwa mu ngiro, leta yamaze gufata ingingo z'uko ingene rihinyanyurwa bizoca bija mu ngiro imbere y'uko umwaka w'amafaranga urangira. Murakoze nyene iteka kuba mwampaye akanya, nimwasubira kunkenera ndi ngaha, kandi nizere ko tuza kuvyumvikanako, kuko nk'uko mwabivuze ni vya bene gihugu, ni vy'iwacu, ni vy'igihugu, twese biraturaba. Murakoze, Imana ibahezagire.